Yes, bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh ndibaza mumeze neza. Je meze neza cyane kabisa. Ndaho ndashima Imana uko biri kose, ndashima Imana ivyo ducamwe vyose. Imana irabizi kandi iraturengera. Imana iraducira inzira hatari inzira. Imana ikadufasha mu buzima dusanzwe turimwo bw'ubuzi bwacu bwa misi yose, kuko nibwo butuma dutungisha imiryango yacu, kandi bibi bidushukira. Imana iba ibizi neza, ni nayo ibituma kugira bitwigisha hanini, bitwigishe bitubere icigwa. Rero uyu munsi koresha umwanya behind gukora ico bita voice off nabitumwe niki nabitumwe n'ibintu bitariko biragenda neza muri industry yacu. Murazi neza yuko tubahereza ibintu bigiye bitandukanye aha kuri no mbonesha kure, tubahereza ibintu bigiye bitandukanye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino. Ikintu rero kitaba kigenda neza muri aka gakino kacu ka 257 muri no industry yacu, muri no muziki wacu, dutegezwa kugira ico tubivuze ko, kuko natwebwe biraturaba. Ibipfa natwebwe biraduhitana, ibitera imbere natwebwe biraduteza imbere. Bisigura neza yuko ikibi cyose coza gitegerezwa gutorerwa inyishu, kwicarirwa hamwe kugira gitoregwa inyishu. Abarongoye ama TV online, abamenyesha makuru, abarongoye ama radio n'ama televiziyo, abarongoye abategura ibiteramo nga mu Burundi, bose iyo habaye icaduka hateye virisi muri no muziki wacu, bose bicara hamwe bakaraba ico boshingirako n'ico bofata. Niyo mpamvu rero uno munsi ikinyamakuru koresha umwanya media cavuge giti reka tuyage kuri ibi bintu bimaze iminsi vyibonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka ntaworeka gushima ashimagiza impano z'abana b'igihugu, ntaworeka kuvuga neza yuko u Burundi butunze ingabirano nyinshi cyane kandi zigiye zitandukanye, kandi zibikora neza cyane kandi zinakundwa cyane, kandi nyinshi cyane. Ivyo ntaworeka kuvyemeza, ariko ikibazo c'amakiza ni ukwinziza agafaranga kabo bantu bafise izo mpano bacu dusanzwe dutunze ngahi wacu i Burundi. Ego mu bisanzwe rero twebwe turafise abaririmbyi ngaha babice biracika, turafise abaririmbyi ngaha bari hit cyane, turafise abaririmbyi bafise ama hit menshi cyane bakomakomeye cyane muri no muziki wacu, turafise abahinyanyuzi bakomakomeye cyane, turafise aba director, abakora amasanamu, abakora ama music audio bakomeye cyane ku rwego rushimishije cyane kandi babikora neza cyane. Rero nitumva impamvu buri munsi abanyamahanga twokoma twumva aribo bafati ya mbere. Genda mu maboate yose ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, usanga ari ha maboate menshi cyane kandi meza kandi akomeye cyane, ariko uje gusanga umuziki bavuza n'umuziki w'abanyarwanda canke w'abatanzania canke w'abanigeria. Ntituzi neza yuko ngaha mu Burundi bwacu ari igihugu ca Nigeria canke c'u Rwanda canke ca Tanzania. Ivyo ndabivuze ndabifitiye n'icemezo, kuko nabo nyene baje no baremeza neza yuko umuziki wabo uvuzwa cyane ngaha mu Burundi. Ijo rero bije bizana induru zikomeye cyane, aho vyatanguriye ku banyamahanga, ku batanzania bigeze kuza ngaha mu Burundi bagahabwa amafaranga menshi cyane, bagahabwa ama miliyoni arenga 100, mu gihe umurundi wo ngaha yakoze neza kandi abandanya akora neza, kandi nivyo yokora vyogaruka bifasha abana b'igihugu, yahawe amafaranga atarenga n'umuriyoni umwe w'amarundi, ariko uwundi yahawe amafaranga bagira ku miliyoni 100 arenga. Ivyo bintu rero twe tukabihereza ishusho ry'uko umenga umwanya umwe nuko bakoze cyane kandi bakora neza cyane kandi bakunzwe cyane kandi bafite fanatisme irenze cyane. Ariko natwe tukoresheje politike y'umuziki, ni guta ayo mafaranga umuntu atoyihoza akayahereza umwana w'igihugu cy'u Burundi, akamuteza imbere, agatungisha imiryango yiwe, ntagumana inzara kandi yitwa ko ari umwene gihugu w'u Burundi. Iyo virus yarakomeye irakomera kugezaho muri iki gihe mu maboate yose, mu ndirimbo zose usanga abantu batunze mu matelefone canke bumviriza cyane mu maboate canke bumviriza cyane, usanga ariyo logo iguma igaruka cyane. Iyo nayo akaba ari logo y'umunyarwanda yitwa Element. Sindamuvuze kuko kubwo kumubamamariza ngo mumumenye, kuko nsanzwe nzi neza yuko mumuzi, ariko kumumenya niyo ca bisigura neza yuko ariwe yoca yifatira igihugu cyacu cy'u Burundi cyose. Abahinyanyuzi nka Corridor Magic,
abahinyanyuzi nka Miripo ba Gigabit ba Trick on the Beat n'abandi turabafise kandi babikora neza cyane kandi bakoze birashimwa. Rero ikintu reki nyice risengaho no munsi nashaka kubamenyesha neza yuko ivyo bintu vyageze kure vyarenze imipaka y'u Burundi. Nta munyarwanda nubwo abari mu underground gute azangaha mu Burundi ntitureke kuja kumwakira. Mu kuja kumwakira twebwe dutegekwa n'abateguye ivyo bintu bakatwemerera amafaranga y'intica ntikiza atarenga ibihumbi 10 ngo tugende kubakira n'ugweze. Ivyo bintu biragenda bikagaruka bigatuma n'umunyarwanda akoze indirimbo imwe gusa kwera harimwo logo yitwa ya LA akaca habwa igiteramo ngaha mu Burundi. Umurundi we yicaye kandi yasohoye na album yayishizemo uburyo bwinshi cyane. Ivyo bintu biragiye biragarutse. Ejo hahise haje umu DJ wo mu Rwanda yitwa Brian. Twagiye kumwakira uko nyene baduhendesheje ayo mafaranga ibihumbi 10 ngo tuje kumwakira. Ivyo bintu vyarababaje abantu benshi, aho abantu benshi abakunzi b'umuziki ndundi abakurikirana umuziki ndundi hafi ubona neza yuko bagize ico bavuze muri commentaire ndetse n'amapost agiye atandukanye bakoze kuva ico gihe tugiye kumwakira uyo mu DJ Brian. Mu gihe ngaha mu Burundi uyo mu DJ aharugwa yuko atari no muri 10 ba mbere bavuza neza umuziki, ariko akaba yarahawe amafaranga menshi ararigwa n'indege byo kugurura imwe mu ma boîte agiye gukorera ngaha mu Burundi kandi abikora neza cyane. Abandi banyarwanda bagiye kuza ngaha mu Burundi hariho ngo baje no kizigenza. Ndakubwije ukuri neza yuko ngaha abantu benshi ngaha mu Burundi barabumva ariko ntibabazi, ndetse no mu Rwanda abo bantu ntabwo ari abastari bahatari, ahubwo mu Rwanda abantu bemera neza ko ari abastari ni ba Bruce Melody, Medina de Ben, kuko nibo basohoka no hanze y'igihugu bakabikora bakuzuza amastade, ukabona neza ko bafise abafana benshi cyane no hanze y'igihugu atari no mu Burundi. Ariko no munsi ba Chris Easy kundirimba imwe gusa yabaye hit, bande na bande hariya nyine mu Rwanda bikoreye indirimbo imwe gusa iba hit, baraje ngaha mu Burundi barahaturira kandi harashara tokombera. Ivyo bigahabwa inguvu zirenze cyane n'abategura ibiteramo ndetse nabo nyene kubaha ivyo biteramo nyene bo kubaha ayo madil. Uyu munsi rero ngo hagira haza umuntu yitwa Kivumbi je ntanuwe narinzi, ariko no munsi namumenye bivanye na deal yahawe yo kuza guteramisha abarundi, ngo azoba ari kumwe na Dramati Kiriku Akiri na Double J. Abo n'abaririmbyi bakomeye cyane ngaha mu Burundi twemera cyane kandi bakora amahiti menshi cyane, ariko no kuri affiche bashizwe hasi bashizwe inyuma. Ivyo bikaza bigaragaza yuko n'amafaranga bahawe ari make cyane ku mafaranga yahawe uyo Kivumbi. Aba promoter, aba presenter, abasanzwe bakorera ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu Burundi biyamirije iyo ngingo bivuye inyuma. Ndavuga nka Simbizi wa Semavumba, ndavuga nka ba Wanda Boys Hero, ndavuga nka Koresha Umwanya, bagiye bavuga ibigiye bitandukanye kuri izo mbuga, kuri ivyo bintu vy'uyo muzo w'uyo Kivumbi. Amatwa nsumira ngo nabandi bari mu nzira baraje muri no minsi mikuru. Reka ndabashimire cyane mwe mudukurikiranye. Ndabona imvura itanguye kugwa, amajwi usanga mutaza kuyumvana neza. Turagaruka turasubira mu ndi mwanya. Ni ukwinziza agafaranga kabo bantu bafise izo mpano bacu dusanzwe dutunze ngahi wacu Burundi. Ego mu bisanzwe rero twebwe turafite abaririmbyi ngaha babice biracika, tufite abaririmbyi ngaha bari hit cyane, tufite abaririmbyi bafise amahiti menshi cyane bakomakomeye cyane muri no muziki wacu. Turafise abahinyanyuzi bakomakomeye cyane, turafise aba director, abakora amasanamu, abakora music audio bakomeye cyane ku rwego rushimishije cyane kandi babikora neza cyane. Rero nitumva impamvu buri munsi abanyamahanga twokoma twumva aribo bafati ya mbere
genda mu maboate yose ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi usanga ari amaboate menshi cyane kandi meza kandi akomeye cyane, ariko uje gusanga umuziki bavuza n'umuziki w'abanyarwanda canke w'abatanzania canke w'abanigeria. Ntituzi neza yuko ngaha mu Burundi bwacu ari igihugu ca Nigeria canke cy'u Rwanda canke ca Tanzania. Ivyo ndabivuze ndabifitiye n'icemezo kuko nabo nyene baje no baremeza neza yuko umuziki wabo uvuzwa cyane ngaha mu Burundi. Ijo rero bije bizana induru zikomeye cyane, aho vyatanguriye ku banyamahanga ku batanzania bigeze kuza ngaha mu Burundi bagahabwa amafaranga menshi cyane, bagahabwa amamiliyoni arenga 100, mu gihe umurundi wo ngaha yakoze neza kandi abandanya akora neza kandi nivyo yokora vyogaruka bifasha abana b'igihugu, yahawe amafaranga atarenga n'umuriyoni umwe w'amarundi, ariko uwundi yahawe amafaranga bagira ku miliyoni 100 arenga. Ivyo bintu rero twe tukabihereza ishusho ry'uko umenga umwanya umwe nuko bakoze cyane kandi bakora neza cyane kandi bakunzwe cyane kandi bafite fanatisme irenze cyane. Ariko natwe tukoresheje politike y'umuziki, ni guta ayo mafaranga umuntu atoyihoza akayahereza umwana w'igihugu cy'u Burundi akamuteza imbere agatungisha imiryango yiwe ntagumana inzara kandi yitwa ko ari umwene gihugu w'u Burundi. Iyo virus yarakomeye irakomera kugezaho muri iki gihe mu maboate yose, mu ndirimbo zose usanga abantu batunze mu matelefone canke bumviriza cyane mu maboate canke bumviriza cyane, usanga ariyo logo igumi garuka cyane. Iyo nayo akaba ari logo y'umunyarwanda yitwa Element. Sindamuvuze kuko kubwo kumubamamariza ngo mumumenye, kuko nsanzwe nzi neza yuko mumuzi, ariko kumumenya niyo ca bisigura neza yuko ariwe yoca yifatira igihugu cyacu cy'u Burundi cyose. Abahinyanyuzi nka Corridor Magic, abahinyanyuzi nka Miripo, ba Gigabit, ba Trick on the Beat n'abandi turabafise kandi babikora neza cyane kandi bakoze birashimwa. Rero ikintu reki nyicaritse ngaho no munsi nashaka kubamenyesha neza yuko ivyo bintu vyageze kure, vyarenze imipaka y'u Burundi. Nta munyarwanda nubwo abari mu underground gute azangaha mu Burundi ntitureke kuja kumwakira. Mu kuja kumwakira twebwe dutegekwa n'abateguye ivyo bintu bakatwemerera amafaranga y'intica ntikiza atarenga 10,000 ngo tugende kubakira n'ugweze. Ivyo bintu biragenda bikagaruka bigatuma n'umunyarwanda akoze indirimbo imwe gusa kwera harimwo logo yitwa ya LA akaca habwa igiteramo ngaha mu Burundi, umurundi we yicaye kandi yasohoye na album yayishizemo uburyo bwinshi cyane. Ivyo bintu biragiye biragarutse. Ejo hahise haje umu DJ wo mu Rwanda yitwa Brian, twagiye kumwakira uko nyene baduhendesheje yo mafaranga 10,000 ngo tuje kumwakira. Ivyo bintu vyarababaje abantu benshi, aho abantu benshi abakunzi b'umuziki ndunda bakurikirana umuziki ndundi hafi ubona neza yuko bagize ico bavuze muri commentaire ndetse n'amapost agiye atandukanye bakoze kuva ico gihe tugiye kumwakira uyo mu DJ Brian. Mu gihe ngaha mu Burundi uyo mu DJ aharugwa yuko atari no muri 10 ba mbere bavuza neza umuziki, ariko akaba yarahawe amafaranga menshi ararigwa n'indege ryo kugurura imwe mu maboate agiye gukorera ngaha mu Burundi kandi abikora neza cyane. Abandi banyarwanda bagiye kuza ngaha mu Burundi hariho ngo baje no kizigenza. Ndakubwije ukuri neza yuko ngaha abantu benshi ngaha mu Burundi barabumva ariko ntibabazi, ndetse no mu Rwanda abo bantu ntabwo ari abastare bahatari, ahubwo mu Rwanda abantu bemera neza ko ari abastare ni ba Bruce Melody, Medina de Ben, kuko nibo basohoka no hanze y'igihugu bakabikora bakuzuza amastade, ukabona neza ko bafise abafana benshi cyane no hanze y'igihugu atari no mu Burundi. Ariko no munsi ba Chris Easy ku ndirimbo imwe gusa yabaye hit, bande nabande hariya nyine mu Rwanda bikoreye indirimbo imwe gusa iba hit, baraje ngaha mu Burundi barahaturira kandi harashara tokombera. Ivyo bigahabwa inguvu zirenze cyane n'abategura ibiteramo ndetse nabo nyene kubaha ivyo biteramo nyene bo kubaha ayo madil. Uyu munsi rero ngo hagira haza umuntu yitwa Kivumbi je ntanuwe narinzi, ariko no munsi namumenye bivanye na deal yahawe yo kuza guteramisha abarundi, ngo azoba ari kumwe na Dramati, Kiriku Akiri na Double J. Abo n'abaririmbyi bakomeye cyane ngaha mu Burundi twemera cyane kandi bakora amahiti menshi cyane.
ariko no kuri afishe bashizwe hasi, bashizwe inyuma. Ivyo bikaza bigaragaza yuko n'amafaranga bahawe ari make cyane ku mafaranga yahawe uyo Kivumbi. Aba promoter, aba presenter, abasanzwe bakorera ibinyamakuru bigiye bitandukanye nga mu Burundi biyamirije iyo ngingo bivuye inyuma. Ndavuga nka Simbizi wa Semavumba, ndavuga nka ba Wanda Boys Hero, ndavuga nka Koresha Umwanya, bagiye bavuga ibigiye bitandukanye kuri izo mbuga, kuri ivyo bintu vy'uyo muzo w'uyo Kivumbi. Amatwa nsumira ngo n'abandi bari mu nzira baraje muri no misi mikuru. Reka ndabashimire cyane mwe mudukurikiranye. Ndabona imvura itanguye kugwa, amajwi usanga mutaza kuyumvana neza. Turagaruka turasubira mu ndi mwanya.